Biramaze gushika nk'umuntu akagusuma agatanga akavusha basi agatanga amahera akakujana ahantu ya kenshi na n'umuntu yigeze aza kuraba nejo nuno munsi aheruka kuza muhira Benturo yaje kuntora muhira ejo acambwira ndare nashitse ndi hanze kumbe nari ndyamye sinabwoga Mbega hajya muri ja video twanarabona uri kurakora burya mu type like wipatrine guca hajya nawe ntusanga nyene hagiyemo akana bien sana Isaac TV ho Yes, murazi umunezero ugeretse sana ugeretse guswagura namwe bakunzi ba Isaac TV kiri cya kiganiro home ona nibere muhira ndiko ndi brosa iki ni cya kiganiro home kizogufasha kugira nte kuryoherwa kumenya mbega umustar wanje arazi kumesa arazi kugira nte murazi yo tuba turi home tuba tuyambara ibitengo abona naje nyambara isengre n'umunsi bava abantu nga muri commentaire ariko nimutangare nibere muhira none ibereye mbona ikiganiro cise home no musi ndafise umuyemvite ariko numvise hari umunango ageraze kundaba sinumvise ngo bari umuntu ariko arandondera aje kundaba so numuyemvita ariko sishobora kugira hane sishobora kuguheza kwibrosa ngo kugira ngende turi muhira deja turi muhira urumva ariko yuko ashobora kuza kugira dushoboye kuyagandisha ikiganiro tuta home uze kuba wa mbere kukibona uze kuba wa mbere kugira subscribe kugira ikiganiro kimere neza cyane gose ni ikiganiro kiryoshe kigusaba kwitonda kuraba ikiganiro kiba kimeze neza cyane gose iyi ni Isaac TV nababwiye namaze kubona umuyemvite bamwita Clementine Kevi Clementine Kevi numuririmbyi kaza bikora neza cyane muri industry ya music and wacu mu Burundi murabiza bikora neza cyane gose ariko karibu Clementine karibu merci yes novuga yuko araberewe cyane ariko Clementine mbabare nariko ndi brosa mbega ajya gato itaricara biremerewe ko umuntu ashobora kwibrosa no je bimenyereye umuntu yibrosa ari muri lavabo jere nagize amakosa kiri nje kunywa amazi ya n'igikombe ndibaza ni bon Juma bamwe ngo muri lavabo bamvuga nayo ndabona ukamanje ndadachimika Yes ni Isaac TV nababwiye numwinvite manzeni hanagure gatoyi kugira tumandanye ikiganiro gute umwinvite wanje ni sawa umeze neza cyane okay genda kuzikuzina rya Clementine Kevi ariko ndakubonye nk'umwinvite sera ndakuzi numvise bambwira ko waje kundaba ariko ndahase kumenya gatoyi nk'umuntu ariko aradukurikirana ashaka kumenya mbega Clementine n'umuntu ki ushaka kumubwira nka profile yawe yose akayumva yo si yose gusandacisha kuma sinaimazi ni Clementine Kevi abavyeyi banse muhoza Clementine Divine ya manga mvuka mucankuzo ya uvuka mu Cankuzo mu ntara ya Cankuzo hariya nyene ahantu hava imvura ngo yaba baby niko numvise so ni Clementine Kevi tiko turavugana ngaha urumva yababwiye yuko izina ryiwe bamwise so umeze neza washitse ngaha amahoro umeze neza nawe umeze neza so je ndashima vraiment na marame muri Isaac TV tumeze neza so mwakoze kuza kuturamutsa sometime arige muza kuturamutsa twibere mu gikoni ni home abakubwiye muri muhira ucuvyumva sivyo ndabona urafite telefone hajya ego sawa okay ariko iyo turi muhira iki ni kiganiro bitaho umusizi kumaze kwibona home tuba tumeze gute turi muhira tuba twambaye gute turi muhira ariko ntagukire mu gatoyi mu gatondo arige umuntu avyuka akavuga ati mbo ndaheje kwikora ibintu bita ingonera ndaheje kuzikura ilifo yuko njana ka dessert like kugira nshobore kumera neza cyane gose nanya cyamvuga ati umusista wanje Clementine Kevi yamaze kuza ilifo yuko ayifasha so sindazana umukozi kandi nawe sizonda kugiza umukozi ariko mufashije kuyikata inanasi byo bavyiza gusumba kuko abakobwa like muri muhira murakubura mugakoropa mukadutekera ibintu neza okay ntatevye kubera yo hava yanka bakunzi ba Isaac TV turaye kwazi kugira nte guhati inanasi kugira tse tuyijya n'abakunzi ba Isaac TV kugira dushoboye kuyisangira canke unaza kuyironka iraronde razi rero dava duhindura intebe kugira yicare kuri aho gatoya kugira ibintu bigende neza kana gasahani agiye kunye
nyegere papa wundi inanasi. Biranagora. Gasani ndagashira hano akamikro kugira kamere bye kugira ubandanye wikorera ivyawe neza. Shawkara? Yeah. Sawa. Shaka kukaraba. So yes, iyi ni Isaac TV niyo izobandanya kuzana bijya biganiro biryoshe nko mwabibonye. Hari ikiganiro ciwanje ariho ca Santa la Taritari, ikiganiro ca Isaac Classic. Novuga yuko ni ibintu biba biryoshe. Mbo agasani ngaka ni bien. Okay, turi na Clementine Kevin. So ijya micro mbega ndabitubigenze gute kugira ushobore kwicara kugira sawa. Novuga yuko tugira tubandanye n'ikiganiro turi kumwe na Clementine Kevin ngandaza akajikaraza nahavuga bukebuka akajikaraza gucamo. Clementine none kugira ushike nga byagenze gute byagutwaye iki mbega ntiwaje n'ikinga cyangwa waje ni moto? Sinaje n'ikinga kandi sinaje ni moto. Waje ni modoka wenda bizi uri mu boss. Uzoyigira muri kazoza ndabizi. Akana telefone ka harimo nimero y'umuririmvyikazi bita Estanish. Oya? Nayirimo? Nayirimo? Ama yanzinya nayirimo ya Bernash. Ya Bernash irimo. Aje muraruka kuvugana na Bernash. Higa ejo. Nene hayo uko murayaga muyaga ibiki Ibintu byinshi by'ibiki. None sije twashaka kumenya. Ibintu byinshi byo. Kapana tata. Nganye neza. Ariko dusubiye inyuma gato nibuka ko tugeze ko ikiganiro ngaho kuri Isaac TV cyaraciye ko waratubwiye gato ariko nk'abantu batakurikiranye iki kiganiro baba bifuza kubimenya bice muri kino kiganiro home. Mbega hajya usuye kutwibutsa mbega hajya mwapfuye kina Bernash vraiment nta na kimwe nibisango twe turayaga kandi nibisanze deja. None bigumu bimbaze kandi nakubwiye. Hari umuntu yambwiye ati bimubaze kugira tuvyumve neza. Sivyo? Yeah. Baba bashaka kubimenya. Nibijyanye nababwiye. Oya tubwire Clementine. Nta bindi bombaza. Icyo nza kukinyishura. Cyose nzakwishura. Kandi wasohoye indirimbo imeze neza cyane gose. Mbega hajya muri ja video utwana nabona uri kurakora urujya mu type like wipatrine guca uzurakora ko hajya nawe ntusanga nyene hagiyemo akana kagaye ikwero nawe urujya mu type afise poitrine urabona hariho n'abantu bagumye bansaba nimero yiwe shanda mu postinze hajya nawe nta kibazo wahagiriye nanje nayo mfise nari kuyiba cyane nawe uramushaka nawe mu kazi gusa Clementine Kevin uvuga yuko ku ndirimbo yasohoye mugende kuri channel yiwe ya YouTube mwe muragira subscribe cyangwa murabe indirimbo yiwe ni indirimbo uvuga yuko iryoshye cyane gose hajya anye niwe wayirihiye cyane baragufashije okay reka ndakurabire turabandanya tuvugana ndacyakubaza shira ngaho nyine mukabase mu mazi nana kimwe amazi arahari ko Evariste amazi yarayapunguje bunye ni bien leta mvyeyi ni sawa leta nkozi ijya ndirimbo biraboneka yuko ntiyatwaye amahera atari make yaratwaye amahera menshi hajya niwe watanze amahera cyangwa urafise management isanzwe igukurikirana muri bya bikorwa vyawe nayo mfise so tashobora gusaba kandi gasahani vyoba vyiza cyane gose mwo tuzanira agasahani hariya fidya okay novuga yuko ni indirimbo ugerageje kuraba iri ku rwego rwo hejuru imeze neza cyane gose uvuze ko ufise management igufasha muri zya ndirimbo si management kuko ni biri official ariko bientôt izo management ariko abantu tugerageje kuraba ni indirimbo novuga yuko yasohotse abantu bari bayiteze cyane gose ko twaguma tubona coming soon mbega nta yindi coming soon iri inyuma ya coming soon nkuko waguma bitereye coming soon yo guteba nizosubire wabivuyemo okay novuga yuko muri music ariko turiko turavuga about music novuga yuko bakagasani bakazanye gusa novuga yuko muri music tumwiteze nka Clementine Kevin mbega Clementine Kevin tumwitege kuko yarameze muri Empire cyanke tumwitege ubundi bushasha nagenda revoliwa
je nibaza ko ari bishasha. Okay, nimba warevuriwe ikintu wari wabuze kwa Satbi muri Empire ubu novuga yuko Clementine Kevin yamaze kuronka mu gushika muri kino gihe cyo bari nk'igihe. Cyo nabuze cyo banyimye nco batari bafise. Yeah. Ndumva nta kintu bari bafise muga ubunye aho uri kirahari. Yeah, nabwiye ati cyo naronseyo atari nuko kitari gihari. Ariko naco banyimye gihari. Yeah. Echa mbona nibage kubwira kuberewe uraberewe deja nari navyihojeje kubera umukobwa sometime umubwiye ko aberewe ari gacha yishima. Yeah. Ariko uraberewe wajanishije ku munwa no ku gapira mbona ari vyiza cyane gusa ajya Clementine Kevin afise boyfriend. Mama jeje binabwiye ni ujya musi ari gusanga atari bwabe none utinya kumuvuka canke ari hanze. Nacenda none yahize iminsi myinshi duheruka gukora ikiganiro je nawe. Ndizakubwira nyuma ya kamera. Kandi dushaka abakunzi bakurikirana. Wofise abakunzi benshi kuri Isaac TV. Nimba ikiganiro kizakura 10,000 umenye ko 10,000 byose bizakuza kuri channel yawe. Iyaboneye ko abakunzi ba Isaac TV ndabakunda n'abantu bo mutima kandi n'abantu babikora neza cyane. Bose nimba 10,000 ku munsi bose bazakuburara babaye abone kuri ntuzenya kuri channel yawe. Kandi bazakumbwira kandi azizocushimira abakunzi ba Isaac TV ko babikora neza cyane gose. Sawa. Ariko ari utubazo sometimes nkunda kugira ugasanga ndiko ndatubaza. Clementine Kevin araronse isoko muri Etats-Unis yo kuja kuvoyager bacha mubwira ati mbo ucuza uzananye n'undi muririmbyi umwe gusa be muri ico gihe Clementine Kevin no waye muririmbyi abona yuko okay muririmbyi kazi iyo cajana nawe agenda giye ku muririmbyi kazi rero bagutu ikibazo reka ndagisubire mu bakunzi ba Isaac TV bamubwiye ati cyo tuzanira umuririmbyi kazi uje tuzanira n'umuririmbyi w'umuhungu muri ico gihe wocujana nde nande nabanza nka selectiona nkabanza nkahaga ico sikintu naco niyumvira ubunyene urafise deja urafise batora nka batanu ajya kuko batanu turabafise abakobwa batanu wotora muri ni bande abakobwa batanu notwara ndega waje utwara la boss urazi gituma ndamukunda abayeho ubuzima bw'abastar barota kuba niwe no shimbere nka present abantu nkavuga wow star dufise raje nima shemo iki no quality dibi nakora nete afise ni shop Zyo tumucu mujana hama tugeze mu bahungu naho uca uzanandi. Attention na Isaac arafise indirimbo apana kuzamura musige inyuma. Bashanda mutwara Isaac. Yes, wote mujana. Okay, Clementine Kevin ndaza asanzwe atuye. Usanzwe mu ahantu uvuga ko ari wewe basi uvuga ati ko ari wewe uhagera merci beaucoup kandi koza mbega hajya n'ivyahe ibintu bibiri dashobora kubura mu nzu ya Clementine Kevin urabizi nawe nje navyo nziye kandi abakunzi ba Isaac TV navyo bazi abantu babashaka kubimenya abantu babashaka kubimenya ibintu bibiri dashobora kubura mu nzu kwa Clementine Kevin vyanka bikunda naho biba yakenye gute amazi yo kunywa au minéral hamwe na vin Clementine Kevin amaze kubona n'umuntu akunda gukoresha rezo sociaux cyane gose kandi ndamaze kubona uja live sana hajya uri live mbega ni biramaze gushika ugafuta comment bakakomanta mukayifuta yeah bigumiza kuko nyene udafise abantu baponda canke bashimagiza koze kumubona ama commentaire meza utari kuri hit utari kuri hit ariko uvuga ati je ntayo mfuta tubwire umutumire wa nyuma kuri Clementine Kevin muhira iwiwe umutumire wa nyuma kuri Clementine Kevin aheruka kuza muhira shana mani na wibuka na n'umuntu yigeze aza kuraba nejo nuno munsi biboneka yuko ufise ugwankura nk'abantu utari nk'abashitsi uri umu star attention no ndabakunda ariko bose sinobakira ndabamara oya ntishaka tumenyerere uwo muntu wakibwanyu twumva wariwe basi nimba ari je nutinye kumvuga ngenzi wanje aje kuntora muhira ejo mugiye hehe tugiye gutembera acambwira ndari nashitse ndi hanze amucura aja kumutora oya
kumbe nari ndyamye sinabwoga kandi wa mato nsumira woga amasaha ngo 5 ndateba gose cyambwira umukozi amtore kubera ikino nuteba yanuye hanze kubera ikino nuteba ukamara umwanya munini hariya kugira woge neza koga neza ni gute abandi rero boga nabi oya abandi sinzi bivana na umuntu Okay, tubwire rero kuko uroga kandi turafise amaguru turafise amaboko nicaye igihimba kuri Clementine Kevi ateba ko cyane yari ko aroga ari muri douche ibimba byose hari igihimba kimutebako je ko apare yiwanje nigerageje je igihimba ntebako sana usanga ari ku maguru nawe urashaka kutubwira nije nanje nagenda abakobwa ku maguru nahantu haba hasa neza ntutubeshe naho abakobwa ntabazi cyane mbo ibyo ndashobora kubivuga ko ndabifitiye ku buhamya naho atavyo nzi gose abasa nabire niye naho nzi niho mbashaka kumenya rero aho hantu mwoga umwanya munini ico gihimba en fait biravana je hose ndahoga umwanya ungana ura chronometre rero afise chronometre rero hariya muri douche nayo mfise ko je tubabica ngo birangoyeshwa Okay, ni muri douche turakuyeyo essuie turakuyeyo na miroir nicyo ikindi kintu kidashobora kubura muri douche ya Clementine Kevi turakuye miroir ikiyo ngisha dukurayo na essuie nicyo ikintu kidashobora kubura muri douche isabune ni iki na kogate na posata Clementine Kevi nabonye gusa nawe yasize isakoshi iwe hariya nayibonye isakoshi y'abanyeshuri yo kuri high school Okay, Clementine Kevi novuga yuko ni muri tugaruke muri music kwanza bino bibazo byacu tuzaza kwigaruka ko mu nyuma mbega uwo kubwira ubunye ati mbo umuziki wuhebe ndaguhe miliyoni 5 kugira ukore ushoye kudandaza ibintu like umuziki wawe uhebe byo bigenda gute ni muziki ntazoka usa nuwahejeje sinzi ko akamikro gafata guca mbo gumukonyene ntaco ariko turashobora kumviriza ko ziryoshe Okay, novuga yuko akora umuziki nk'akazi bisigura ko umuziki wawe ukora nk'akazi sivyo ukora nk'akazi ku buryo n'umuntu yoza akagwa 5 million atitanguza ngiki kibanza ndakigwaye dashobora guheba umuziki dashobora guheba umuziki batanga munsi naco ushobora kuvuga ati sishobora kugira ane sishobora guheba umuziki naho umpa amahera sishobora kuheba umuntu ashobora kugwa amahera akakubuza umwuga okay umwuga ariwo ukwigisha kuroba ifi apana ngo banzanire ifi nadio bayikuye mfite ngo nge ntarushe ibyo nshobora kuvyemera nshobora kuvyemera uvuga ati umuziki niko kazi ki wanje ntegerezwa gukora Okay, urakoze indirimbo novuga ndanavuze ko tukiri mu ndirimbo muri music yawe canke mu kazi ki wawe hanyuma turaza kugaruka mu bindi mu nyuma mbego turiko turabona collab ya Clementine Kevi avuye muri Empire bizoshika akore collab no muririmbyi ava muri Empire mbega aho bishitse agakora no muririmbyi wo muri Empire yo kwifuza gutangurana gukorana nande Benturo kubera iki Benturo muramaze gucana na Benturo ari update cyane ari update gute mu byumvira afise vision egera kuri no sinshobora kuvuga ngo sinshobora kujija nabandi bose ngo ko sindabaganiza bose gusa Benturo vraiment Benturo Benturo bivanye n'ivyumviro Papa sinabwiye ko ndamwemera Miss Eric Benturo nawe tukora collab bien sana urayifuza nubakubwiye ubwa wagiye ni byiza cyane umva bisigura yuko Miss Eric wamutaye wagiye kuwundi ni nka sinamwanze n'umunsi ndamwemera ako sinaguma ndamuguma kucumenga abandi naje pembeni Okay, niza message ziba zishika kwa Clementine Kevi nk'udufate mu telefone yiwe zikamugora kwishura message bakakwandikira vyo mukavuga ati message vraiment nayo nishura hari zirahari vyo ziba zimeze gute kuri Clementine Kevi kugira n'umuntu ariko aratumviriza ariho aba diaspora ari usanga bashobora kubandikira cyangwa umurundi akakwandikira ntaziyumvire kwandika message nk'iyo kubera yuko udashobora kwishura sikuvuga ngo ni imbi sikuvuga ni imbi bon ndishura but sinishura vyimbitse sana kuko umuntu ashobora kugira ikintu uyugifitanye ifise madida yaco uvuga merci okay nk'umuntu akubwiye ndagukunda Chungira nanje ndagukunda ntumuzi ni nk'umufana nk'akarorero ndagukunda no chungira nanje ndagukunda acha yibaza umufana uramubwira ko umukunda gifana nyene
muzi ndamubwira merci gusa nyene ndishura uvuga merci gusa ya umva bisigura yuko mbwa ariko musheri wawe umubwira ati mbabega bacha bavuga ati and me also I love you moi aussi we moi aussi je t'aime siko mucamuvuga uvuze ngo iki and me also niko bavuga mu Congereza je nta Congereza nzi okay defo zibiri kuri Clementine Keva abantu batamuziko Ebana afise defo atabantu bazi numva shaka kumenya defo urashobora kwifata nka defo mugasanga abantu ntibayifata nka defo akayifata nka qualité je defo wanje nzi ndakunda cyane cyane telefone ku buryo naho nanicaye mu bantu baguma bambwira hewe bana natwebwe wadutaye bikini bika je no telefone yanje bizimye iri hari handi ndabura amahoro ndakunda cyane telefone n'umuntu ayikumbuye deja mwe nk'uyu munsi byashise telefone bakayikwiba hari mugenzi wanje ukigenda uriruka ubwira nk'indi hari mugenzi wanje yambwiye ngo twabyutse twumva covid hamwe ngo twovyuka twumva ngo telefone zapfuye ngo cyabujana kwa urgente Pole sana. Okay, Clementine Kevin Dazi arafise ibintu bibiri ku munsi wa Saint Valentin. Vyanka bikunda ategerezwa gukora. Ibintu bibiri ku munsi wa Saint Valentin vyanka bikunda Clementine ategerezwa gukora nibiki? Banzu mbaze ko mfise umukunzi. Simbuzi cyase kuvuga ngo ufise umukunzi. Umufite utamufite urafise ibintu bibiri kuri uwo munsi utegerezwa gukora. Ikintu cyonyene ndaba ndiko ndaraba abantu kungene bashushe. Bariko baca kubiti n'amabuye. Mvuze hapa ari wa ikintu ushobora gukora rero. Nawe ukikoye. Uraraba gusa. Ya je ndaraba ama. Ya. Canke uwo umuntu ushobora guhishurwe ntari hafi usanga uri muhera mu ubiciye muri telefone. Voilà. Ya. Umwe yarambwiye ngo maze ndamubazi ko afite umukunzi ariko urumva ko abicisha muri telefone. Le diaspora la. Urasubire bya bintu byawe? Okay, urafise abagenzi muri telefone yawe kuri WhatsApp novuga ko muvugana. Mbega hari abakobwa n'abahungu, mbega muri telefone yawe naba ni yahe novuga percentage nini kurusha yindi par rapport abahungu n'abakobwa muri telefone yawe? Sinda nturabiraba ariko cyane Clementine Keva akunda kuyaga n'abantu bahungu cyangwa abakobwa cyane ubwo ari umukobwa avuga ati Jesse cyo kugira abagenzi benshi b'abakobwa bivanye n'iki cyangwa nkagira abagenzi b'abahungu benshi bivanye n'iki kuri Clementine Keva mbega yubafise abagenzi bakunda kuyaga cyane n'abahungu cyane n'abakobwa je naza ko ari abahungu kuko na kenshi abantu banyandikira ntabazi abashobora abahungu kubera iki reba kwandikira batakoze dushaka kubimenya kubera ko Clementine Keva yandikirwa cyane n'abahungu kandi batamuzi mbega ni kinarushije abandi mbega kora iki inye neza mbega abantu bakunda bambere bubaho ukabajya atinya ya nico gituma abakobwa muri manzi kamuca muvuga ati biramaze gushika mu buzima ukadraga umuhungu ukamudraga basi nta n'umusura mubwira ati ndagukunda ari umuhungu nyene ugashaka yuko ankore service nyene ngira wa hapana kumukunda tu nyene simplement ukavuga ati ujya mutipe namukunze kugira andrage reka ncishe mvuga ati ndagukunda ndabe ko nshobora kumukapta gato cyane ubwo nashaka kwandraga sinobivuga ahubwo umuntu ushaka kudraga ko kantu ntakuvuga uguma yugirisha nyene nk'utuntu tuko ngo ntavyo ndakora bigenza gute zishanye ko mbwira ati Je, si wewe basi suppose basi. Yego si wewe basi suppose. Nk'ubiramutse bibaye. No kwiranja from no ndamwitsitaza ko ngoma ngira utuntu. Navyo nkora. Ati zashobora gusohokana gutembera. Ngasino sinzi ko nabishobora notinya. Ngapolo makwata ko atari byo ndiko ndakora. Ndiko ndimbira ngene no bigenza biramutse bibaye. Okay, nakubaza ikibazo kimwe kwanza, ikibazo kimwe tubiri. Urambwira ati ndakubaza ati who is the best, uraza kumbwira umu best wariwe. Kenshi ndakunda kubibaza cyane. Okay, Bernice Clementine Keva, who is the best? Me. Ni wewe? Yeah. Okay, Bernice na Estanishi, who is the best? Oh. I don't know. Yeah. Kibazo kiramunaniye kwishura
Okay, novuga yuko twese turabakobwa kandi turabana nanje ndi umuhungu ndi umuntu ku myaka yiwanje ngeze ko canke ku myaka yawe ugeze ko twaciye muri byinshi jari gihe nuba narakoze amabanga novuga yuko ajya amabanga mpuzabitsina nkayakora deja sivyo mbega kuri Clementine Kevin nk'umuririmbyi kazi kuko kesho baravuga ati abaririmbyi kazi ari gihe babikora nyene siniko ndavuga ngo nije nabikoze canke ngo yarabikoze hari gihe bavuga ati abaririmbyi ari gusanga bashushe abaririmbyi kazi mbega kuri Clementine Kevin nimba yarabikoze akabireka umunsi yabikoze afite imyaka ingahe kuri we yarafite imyaka ingahe kugira kuko ni ikintu gishika deja nanje ndamaze kubikora sindi umweranda muga narabihevye deja uzi gute ko nabikoze ntavyo wakoze kubera iki ntavyo ukunda cyane to dushaka signification nk'izo mu majambo make nta kintu barakora ko uri mbega kaya kajambo baza kanyandikira muri commentaire ndatinye ukavuga ko yaje sigaye nitinyira kuvuga ibintu byari byo byose mu majambo make ntibarakora ko niko no bivuga mu Kirundi ni vyiza gusa nacho mbuzi ara ndazi ara umuntu aza kwandika muri commentaire ari umuntu aza kwandika muri commentaire ngoya byo sivyo okay novuga yuko Clementine Kevin inyuma yo gusora indirimbo y'indirimbo imeze neza cyane gose indirimbo bitavuba ja kuri channel yiwe vraiment muri umukozi wa Isaac TV ugira uje kumusupportinga indirimbo yo bayirabe okay akajambo ka nyuma nk'usozera ariko INANASI turazike siraryoshe Juma sindaguha Juma Jokes na Kim Jini ni mundabe ariko wavuze ko umaze gutembera muri province kandi wavuze ko ndamurambye kubera iki abakuzine bawe benshi biramaze gushika ukaja kurara muri hotel kenshi abagiye gukora iki gamana yanje ndiko ndibaza ariko aranyishura ubugiye mu biki uri kurakora iki tugenda donc ariho ishiramwe mwe baramampe biraka n'abandi benshi tugenda tu equipe yes barashikira mu hotel dushikira mu hotel twese uri wenyene cyangwa uri kumwe n'abandi like nta n'umunsi araza nk'umutipa akakudodorera ko ari ati nta munsi no muga nivyo biramaze gushika nk'umuntu akagusuma agatanga akavusha basi agatanga amahera akakujana ahantu ego wavuze ko atavyo urakora basi akakujana nkana akagusorora akagira ane akabaho uko nyene basi akabaho uko nyene basi ko wavuze ko atavyo urakora ntaco reka ndavyemere mugavyo bimaze gushika ukasokana n'umuntu akakumenya vyose tugasokana mu kabare basi kuko sinobwa muri hotel kuko deje wavuze guta nawe vyamuvye gushiki namusojana n'umugenzi akumenya byose w'umukobwa oya nibibaho abashiki bacu ajya nibampa baguma banda bacaho ntibambona kandi nanjye ndashaka urazi ariko ikindi kibazo nshobora kubaza cyamagara duse n'abasoze kiganiro byo biganiro ibibazo byinshi ariko ikibazo nshobora kubaza yego biramaze gushika nurajayo sinovuga ngo ndagushigikire cyangwa se ndagushigikire kuko ntavyo nzi ikintu cya nyuma Clementine Kevin aheruka guhongwa cyo dusozera ikiganiro kugira iki guhongwa kumubara guhonze like umuntu kumukina guhonga ijya sisi n'abari kado shaje ntibaramuhonga uvuga ngo ko bahonga imiduga azu amatelefone baraguha nawe umuntu w'emakom kado niyo bamponze ubona nje no yigurira okay duse n'abasozera ikiganiro cyacu ijambo rya nyuma kuri Clementine Kevin nk'umutumire so mvuge good merci kandi pardo ko yananivuye kuri brosa wabibonye nanivuye kuri brosa si jewe reka ndagushimire Clementine Kevin ko washyitse hano abantu bose bariko baradukurikirana agenda kuri channel yiwe ubu mu abone wiwe kuko birafasha uzuba uri kurashigikira igihugu cyacu cy'u Burundi abaririmbyi kazi biwacu abaririmbyi biwacu ubu mu abone wiwe azuba ari byiza cyane gose reka ndaguha chance bwa duse n'abasozera Isaac TV.